ikintu rero cyari cyabitumye nuko ivyo bintu bitabaye byo gushiramo izo signature hanyuma turarondera umuririmbyi tuganire before biboneka yuko menga ibiganiro ntibiriko biragenda neza tukizatereka tumanze dutore produit twebwe dufise uruhara muri zo hanyuma twugurure n'ibiyago niyaza tuzoganira bihere hama yaraje turaganira birahera burya sino haba mvuga ngo ELPRO ngari mu bantu guje nafashije ko ELPRO nta musi yari nk'umukiriya mu maze ya ELPRO nta musi umva ELPRO yari umu partner niyo mpamvu ibintu by'ubutungane je ntigeze ndabijamo cyane kandi hariho contrat verbal burya contrat verbal kujya mu butungane nuko kwanza ivyo biyago nyene biba byamanje kwanka Dieu merci Dieu merci cyaragenze neza yaraje turicara bya biyago nyene byategezwa kuba hanyuma turabihuriza ko turaheza ibintu bigenda neza kandi nashimira na Landry promoter yanambwiye ko ari we bakorana muri kano kanya babandanye batera imbere nta majambo rero muri MIRIRE MAKERZ haba kuko muri MIRIRE MAKERZ yego nivyo turashobora kudakora ivyo byari bikenewe gukorwa mugabo ugasanga turafisemo nk'ibice 70 mu byo twategezwa gukora mugabo ivyo twagusaba we umusani cyambere na mbere kudahemuka no kubaha ugasanga byose wabiciye inyuma biragoye rero ngaho kugira uje kuvuga amajambo ibintu by'amakontra ndabitinya ariko kandi ndanavyemera bikinga ariko kandi binafasha kuko je ano mwanya yo nkasinya kontra no muririmbyi wo muri MIRIRE MAKERZ muri abo bose ndondaguye je ndazi iyo ntafunzwe jewe hari gufungwa abo kuko jewe reaction ziwanje nimbi ikintu kivuna cyane muri management no gukora ivyo vyose hanyuma umuntu akacabura indero kubaha no kurokonesa ivyo mwakoze ko mu Burundi ufashe indirimbo y'umuririmbyi gatoyi induru nashaka umwana atera imbere mugabo wewe nawe ibintu byakuvunye hari y'inkingi ufashe ntibazi kuyuyirekura aho yari nuko no kunavunika abataranabona n'ikintu na trace yiwe nimwe Ego ni kabiri gatanu indwi shashi romantique anume spécial de création no musinza kuvuga byinshi kubera ko dufise amakuru mashasha twabaza kubashikiriza sinza kugira introduction ndende kugira ngo dushobore gukora ikiganiro dushobore kuganira na benshi mushobore kumenya byinshi bitandukanye muri kumwe nanje shashi romantique aho dufise umutumire novuga ko adasanzwe ni ryambere tumutumiye abenshi nibaza ko baba muzi kwijwi ariko no kwimasanamu kandi aboneka nabwo atari inciro nyinshi cyane yitwa PENIEL abenshi baramuzi cyane muri EACLIVESHOW umwe mu maze gufasha abaririmbyi benshi cyane ngamgo cy'u Burundi amaze gukora n'aba producteurs benshi novuga ko amaze gukora byinshi bitandukanye mu muziki wacu w'u Burundi ndetse no mu iterambere ry'ugwaruka na cyane cyane mu kino gihe tusabwa yuko ugwaruka tuja hamwe tugakora kugira ngo twiteze imbere nawe yagize ati reka mfashe ugwaruka na cyane mu bijanye n'umuziki w'u Burundi kugira ngo ugere ku yindi ntambwe kumbure ugwaruka nabwo ruri muri uwo muziki canke ruwinjiyemwo rugire intambwe rushoboye gutera rufashijwemo nabo ndetse n'inguvu rushizemo tubahe ikaze kuri Bishop TV. Amahoro Imana bane namwe ndamusaba kurikirana Bishop TV bose. Niko kimbega mukunda kuvuga ngo amahoro y'Imana bane namwe ha muri EACLIVESHOW ndetse no mu bantu muganira. Burya umuntu wese ari ngaha ku isi apfa areka kwemera idini mu Imana arayemera. Niyo mpamvu uramukije wese amahoro y'Imana bane namwe arumva yuko Imana ari ya twese. Nuko niyo mpamvu dukunda kuvuga ko amahoro y'Imana bane namwe yaba mu Islam yaba mu Kirisu yaba mu Buddhist yaba mu Kinumu aremera ko Imana ari ya twese ya muri EACLIVESHOW ibirori byagenze neza ubuheruka. Good, very good. Twararyohewe byari bimeze neza kandi tunashimire cyane abakunzi bacu ba EACLIVESHOW ndetse nabandi bose badushigikiye kuri ibintu byagenze neza. Byari bimeze neza cyane abaronse akaje ko kuhashika barabonye ko byagenze neza kandi I think ko twagize exploit turakora ibintu bitari bimenyerewe nkuko twipfuza kwa matumeze twarabiryoherewe. Jekeshiye duteramye muhira turakunda kumviriza EACLIVESHOW umwanya muremure yano kivugwa mu bwako amakuru y'isi yose hari aho barabibaza ngo mbega bajya abantu bamara umwanya ungana gute kuri réseaux sociaux. byose bisaba kumenyera
sokre imwe gusa none ababwira hari n'igihe tunashika tutateguye kandi tuje gukora amasaha abiri mugabo kubera twamaze kumenyera ikiganiro dukora ariko kandi kubera mugabo dufata umwanya munini ya turiko turayaga muri groupe y'akazi ariko turashobora gushika ku kazi dusigaje iminota nka 10 nta numwe aravuga ati we ufise ibiki cyangwa ibimeze ukuntu kutwicaye turabanye mu maso gusa kazabomba ngo je ngo ngibi ngo nanje ibi kubera na rubrique z'ikiganiro dusanzwe tuzimetriza basi bikaba biheze ya mu gutangura navuze PENIEL wariwe ni PENIEL KAMIKAZE PENIEL KAMIKAZE ni KAMIKAZE kuvuga ni vent divin umuyaga uhoraho benshi gusa bumvise KAMIKAZE baca bumva karabi yahuzi sina nk'abazungu kuko nta numwe naremye muri bo mugaba abazungu barazi gukuza ikintu wowe urashobora kwita ikintu nk'akarorero nakuze numva stilo zimwe zikoregwa muri Kenya mwishira hamwe rya BIC bayita BIC kubera irya logo yayo iriko yitwa BIC ariko irafise irindi zina ryayo so kubw'ivyo KAMIKAZE ni gisigura umuyaga uhoraho ariko abayapani igihe bari mu ngwano ya kabiri y'isi yose barakoresheje cyane indege zitagira abapilote kugira bashobore kwivuna umwasi so kubera babona rero yuko ari bitangaza biriko biraba bagacavuga ati uno n'umuyaga w'Imana kabisa bacha batangura kuvuga yuko hari nizarimwe abapilote muri izo ndege bacha bavuga yuko abo bantu arabiyahuzi ababona abazungu bavuga abantu nabiyahuzi bakumva rero ari mu Buyapani bo bavuga ati KAMIKAZE izo ndege zitwa KAMIKAZE bacha bavuga ati KAMIKAZE bashobora kuba arabiyahuzi kica gikomera gutyo kiva hariya mu ba occidentaux cyitwa ko KAMIKAZE ari umwiyahuzi umuntu adakunda ubuzima bwiwe urumva yitanga mu kwiyahura ariko mugabo yitanga mu bintu bivyo nyene byo kwiyahura mugabo origine yari no jambo isanzwe iva nuko KAMIKAZE ari umuyaga uhoraho bijya bindi navyo ni abanyarwanda bango nibihimbano mu kirundi tuvuga dusinzi kuno dukunda kukivuga mu Burundi mugabo bijya bindi bigeretse ko nivyo bagiye bararondera nkuko insiguro yo kujya ushobora guhura n'umujene avuze kujya ukumva nyene avuze ibindi bintu mugabo kujya no kujya iyo biva no kujya no gutora ikintu n'amaboko canke umuntu kugutorera ikintu n'amaboko akagiye gushirira mu kanyuka ukagihekenya hanyuma ukakimira aho buriye mugabo rero urashobora gushikana bakavuga ngo kujya ugasanga bavuze nk'ibintu n'igihe ushobora gushikana bakavuga ngo kujya ugasanga ni nk'ibintu byo kunywa canke ibintu bafyetagura ntibariko barajya yakujya abana umundi bavuga ngo bamunovye nuko yego nabanje kwaza iryo zina rya KAMIKAZE kubera ko naje wahamagara shashi romantique arabavuga ngo ni izina ry'abakobwa ariko ni izina risigura ngo ikirema kizi kubana n'ibindi biremwa cyituma navuze ati tubanze tumenye mbega KAMIKAZE bisobanura iki hanyuma mu ntango navuze ati ni umuntu amaze gufasha benshi cyane mu muziki amaze gukorana n'abaproducteur benshi ariko sinishimye kuvuga mbega ni bande n'abande mutubwira nk'abo mumaze gufasha cyane mu gisata cy'umuziki nje nagize amahigwe noyita amahigwe je naje Bujumbura mu mwaka wa 2014 nje kwishure kwiga universite muga amahigwe nagize nuko nakunda umuziki ariko kandi nkakunda n'umupira iyo nzira rero y'umupira ndabona yuko football idashika niyashika naho izoshika itevye cyane nanye nzoba nshaje ndayiheba mfata inzira y'umuziki rero muri iyo nzira y'umuziki nagize amahigwe vraiment narose abantu bambera abana beza nkuko bakunda kubivuga baramfasha bamfashije rero ndonka experience itari nto nanje ntangura gufasha abandi nukuvuga jewe experience mfise yo muri bino bintu by'umuziki nkishitse no ndibuka umuntu wa mbere yatangiye kumpa ikiganiro cya mbere n'umuntu bita Elvis Iradukunda yaragikora muri Salama afise ikiganiro bita gute ikiganiro ndandibagiye izina ryaco hanyuma mu nyuma yaho atangura no kumpuza n'abantu bamwe avuga ati jewe rero sinoguma ndumwe rondera n'abandi bantu hanyuma mu nyuma yaho ndahura na KAMIKAZE
AKEZ ntiyari bwabe AKEZ abantu bazi uno munsi nivyo yari yatanguye umuziki kera mugabo AKEZ ntiyari bwaje muri wakabaka yaragifise studio bita Sky Music yakorera kumutakura turabonana ambwiye ati rero wewe n'umuntu yakundangiye uzohora uja kumvugira ibintu muri Radio Culture cyandagera muri Radio Culture ishitseyo we yaranyumviriza kambwiye ato yawe bijya ari kuravuga wari kuvuga ibi nibi nkajya vyagenze ukuntu kumva atangura kunyigisha ibintu kubera we yarabibaye mu imyaka myinshi kandi ikintu gitangaje nuko AKEZ nta diploma afise gutya angoshure runaka ire yaherejeko muga numwe mu bantu dufise ngaha mu Burundi muri no entertainment afise byinshi yamaze gukora azi no gucreate ama content atandukanye so umaze kuva hariya kwa AKEZ wewe no yashambwiye ati burya rero je nakujanye muri Radio Culture nagushikanyeyo ibindi wewe niwe wimenya mugabo ingenda kurangira umuntu azogira ica kumariya canangira Alenova acamera umwana mwiza nawe avuga ati jewe burya wewe waje ngaha muri Radio Culture mugabo ino domaine y'umuziki hari undi mushasha herutse kuza ngaha nawe yari Edison yahoze aravuga ati kandi ari kumwe n'abandi andibuka hariyo Kabizi akabona Gitororo comedie mengana na Didimani nimba nibuka neza hanyuma Didimani yaje mu nyuma hanyuma caravuga ati urumva umwanya wo kugora ikihari rero sinzi ko hari yindi discipline umetriza ndavuga nje ujya muri sport mpagaze neza ta okay acampa umuntu bita Wilson Kwizera so Wilson Kwizera aca mbere umwana mwiza vraiment Wilson Kwizera nuno munsi ndacyamushimira ko Wilson Kwizera je nabaye muri Radio Culture nkora nkuko ndi muri stage mugabo Wilson Kwizera nta kintu yashobora kuronka naho yaba yahembwe narabimenye namari iminsi njyawe nywawe ngirane canka agiye kuri terrain kuko nibo bategeza kurungika ntitwajana yahagiye ambwira tujane bamuhaye nimbara amahera ya terrain tukayagabura canke yagiye tutajanye nasigaye muri studio akaza kambwira ati mzee hakira vraiment ndabimushimira cyane kandi yaranyigishije no gukura mu bintu ibi canke biriya and then rero maze kuba ngaho ca ndakora muri e-committee services niyo natanguyemwo bavuze bati turashaka umuntu aziga Iswahili akora muri communication yacu tiko tuzoja mu biganiro bitandukanye kandi twifuza umuntu ashobora gukomunika n'abantu babaswahili phone nibiki cyandagenda muri iko twari kumwe na Mishu Miracle nk'abantu bakora communication n'uwo bita Patrick Harakandi rero kariyere yanje y'ibi bintu bya entertainment mba ndayihereye ngaho cyo novuga nyezi na ibiratanguye muri iko yari projet ya We Love Changes ya Double J na Frank Duniano na Emerson ndayibamwo gutyo sinayihejeje bivanye kumvizi canke ziriya ko nanje nari mfise byo twasezeranye n'uburongozi bwayiko n'ivyacamwe maze kuva ngaho muri Hope Talent bacha barangomwa Robert niho yari akivingozi acaraza acavuga ati bana wewe rero nagushimye ukuntu umeze ukuntu uvuga nibiki ati ndabona kumenga twokorana ngaho kamera umucommunicateur basi ndibuka n'igihe tugenda ahantu hari ngaha hari muri CCF sinibuka ahantu neza twatanguye kubonera Estanish for the first time Estanish rero tumubonye Robert aravuga ati wow urabujya mukobwa ingene aririmba sha umukobwa badukwiye kumufasha Estanish turamwegeye avuga naraza muri Hope Talent dutangura gukorana tubana gutyo haca haza no muhinyanyuzi Bed Best turabana gutyo nyuma yuko Endo Mike yaragiye muri Bantu Boy kuko Endo Mike yavuye muri Hope Talent yimukira muri Bantu Boy umva ngaho twari kumwe na Endo Mike twari kumwe na Bed Best twari kumwe na Estanish mu bantu twovuga yuko abantu bazi cyane ubu turetse Double J na Frank Duniano nabo twari kumwe na manager wabo Akimoza ari we yari graphic designer muri iko hanyuma maze kuva muri Hope Talent canja muri Grand Pictures kwa Landry SB yakora ama video navuga ati je ndifuza ko mbere umucommunicateur aha nkora ama video menshi ari ama video adashikira abantu ama video rero ndashaka wewe kuzozura yatora uyatwara ku ma televiziyo usaba n'ibiganiro bitandukanye canke iyo habaye ikintu muri company iwacu ari buseruka canke iyo havuze ati tugomba dusohore itangazo ari we uvuga ati jewe selon la communication reka dukora ibi nibi naho ndahaba so maze kuva muri Grand Pictures na mfata inzira rero yo gutanguza ibintu vy'iwanje niho haciye haza MIRIRE Makers
urumva rero muri iyo MIRIRE MAKERZ niho haje kujamwo rero abaririmbyi batandukanye. Umuririmbyi wa mbere twatanguye gukorana yabaye Monia Fleur, ubugira kabiri ni muririmbyi wa mbere deja yatanguye kuza muri MIRIRE MAKERZ, gusa ntiyari ahari nk'umuririmbyi wa MIRIRE MAKERZ, yari D1 kuko D1 niwe yananzaniye umuproducteur Chizo twakorana ico gihe ubwa mbere. D1 rero ndamubwiye man nta kuntu ushobora kuba ngaha muri MIRIRE MAKERZ, acarambwira ati brother wowe ibintu by'iwanje urazi ko ntabikunyegeza, ba bantu nakubwira iyo yari iteka ibintu bigeze kuri biyago bigeze kuri baranansavye ko nomara umwaka wose ntasohoye indirimbo nimwe. Kubw'ivyo rero je nzoba ngaha muri MIRIRE MAKERZ nzokora ibikorwa nk'ivya production ko diwa narazi production, ati kandi n'indirimbo ziwanje zo kuba nditegura nzozikorera ngaha. Mugabo ivyo kuvuga ko ndi ngaha muri MIRIRE MAKERZ wapi vyoca vyica bya biyago turiko turagiranira na babandi. Hanyuma inyuma yaho haca haza Monia Fleur, inyuma yaho haciye haza ndi kuko D1 Trust Beat Chizo bari abantu babana. Chizo amaze kuza muri MIRIRE MAKERZ bagasanga niho hantu hari n'umubosi w'umujene byanisanzura cyane, bose baciye bimukiraho dutangura kubana nyene turakorana gutyo. Mu nyuma yaho rero haraje bari abahinyanyuzi nkaba Jibda Classic, hanyuma Jibda Classic ari nawe yatangiye kuzana Linoji for the first time muri MIRIRE MAKERZ. Bakaza Jiba arambwira ati jewe uno muririmbyi nshaka dukore turabe ko twogeraho tugeze. Barakora indirimbo zitandukanye, hari nizo bakora bakambwira, hari nizo bakora ntibambwira, ntibashiremwo ni logo ya studio kubera bavuga bati have isohoka iyo bija hose boss araza kuyumva ko yakorewe ngaha. Kubw'ivyo rero ntidushiremwo jingo ko yocaza kumbaza ati n'amafaranga ari he. So baraza nyene turabana ngaho. Hanyuma Chizo amaze kuza muri MIRIRE MAKERZ arambwira ati je burya rero nanje hari umwigeme nifuje gufasha, sinzi rero ko mwo bimfashamwo. Azana na Alvera Muhimbare nawe abangaho. Hanyuma mu nyuma yaho Chizo ari mu kuva muri MIRIRE MAKERZ yazanye Badobado ko Badobado yaratanguye araza arakorera muri MIRIRE MAKERZ ari hagirane. Mu nyuma yiraba bond turahuza ko Badobado ndamukunda n'umwana azigo communica bien, abantu mwiganye nimba wize muri kaminuza y'u Burundi ndazi ushobora kuba umuzi. Hanyuma mu nyuma abo mwana wo ngaho nawe akora aranakogwa na project imeze neza indoto yanabaye ni ya kane muri Sanganiro Award ya 2023 bijyane ibintu bishika byose ni project za MIRIRE MAKERZ. So abo ni bamwe mu baririmbyi novuga faster n'abahinyanyuzi twagiye turakorana muri iyo kariyere kugeza aho ngeze uno munsi. Ubundi muhinyanyuzi buje twakoranye umwanya ntiwabaye munini ya gusa ni FIG the Hitmaker kuko nawe yaraje muri Hope Talent, yabuje yavuye muri Hope Talent aja muri Master Music. Arafise ni project wanje kubera sometimes ndashobora kuririmba, afise ni project wanje yari yarakoze muga ntizasohoze. Biravuga ariko ko na Alvera Muhimbare mweze ko mumufashe kuboko. Alvera Muhimbare nawe yari umwe mu bari ngaho kuko twarakorana ikibonetse twarakorana. Ntigeze asinya contract ko kumufasha nyene bisanzwe. Jewe burya ibintu by'amakontra ndabitinya ariko kandi ndanavyemera. Bikinga ariko kandi binafasha kuko je ano mwanya yo nkasinya kontra no muririmbyi wo muri MIRIRE MAKERZ muri abo bose ndondaguye. Je ndazi ni iyo ntafunzwe jewe hari gufungwa abo kuko jewe reaction ziwanje nimbi. Urumva Alvera yazanywe na Chizo arambwiye ko Chizo nari namubwiye ni wabubona ko hari umuririmbyi ushobora kuzana ngaha kugira nawe bigufashe kuduza izina kuko please ukora ibikorwa byinshi abantu bavyumva, please nawe abantu bakumenya, nta kibazo uzombwira. Cyambwira ati je ndafise umukobwa twatumaze gukora indirimbo imwe ndifuza ko nawe nyene yoza ngaha akaba mu muryango tukagirana. Je rero iyo ngomba gufasha kuko ni ikintu nakuze mbona muhiri wacu ko muhiri wacu unahashitsi wobega umwana havuka wobega umukozi ahakora wobegeze numva papa naho yozani nanasi bamaze kuyishira hajya mujya mwese ntavyo ngo ujya n'umukozi ngo nibiki. Je rero hageze gutanga ivyo mfise sinaraba ngo uyu yazanywe na Chizo ngo bagize narabegeranije bose ndababwira mwebwe mwese muri abana bo ngaha dukora kugira ngo tuduze kino kintu cacu kubw'ivyo ibibonetse byose numva afise ikintu azokenera azonsaba
bizoba bigize muri kano ka dufashe nka Alver dukafata nka D1 dukafata Bado aba bed best ba Kizumva ko nabantu ubwo ko muri kino gihe bagezweho kandi bamfise ikintu kinini yabamaze gushika ku miterambere ryabo ndetse no mu iterambere ry'umuziki hari uwo baragira nubwo nka back yo baraga kubashimira ko ari ahantu mwamushikanye ko mva beshi mwatanguranye mu ntango bed best tuganira kenshi kandi bed best hari n'ama projet menshi ava muri MIRIRE MAKERZ avuga ati je ngoma ndaya mixe undi muntu tuganira kenshi cyane ni Kizo turaganira kenshi cyane Alvera si kenshi vraiment mugabo nawe ndamutahura umaze kuba umuririmbyi kongera ugakina amafilme ushobora kwirirwa muri repetition hanyuma ugahigwa indirimbo n'ibiki ndamutahura muga nawe duhuye turaganira canke iyo ndamuhamagaye nkamubwira ndakeneye ko tuganira turaganira undi muntu tuganira kenshi ni Bado abo nibo novuga ko tuganira kenshi D1 ndamukeneye ndamuronka mugabo si biyago si nka kera Trust Beat ndamukeneye ndamuronka we tunawe nyene turaganira sinzi rero uvuze kugaruka kugira nicyo wobugombye kuvuga cyangwa kuvuga ko hari umuntu yoba yarigeze kuronka avuga ati ndaronse 50 peut-être abari abantu barafise ikintu bakoze reka ngende gushima no kuvuga kimwe nico hama ikindi nk'uwo babisaba basi mu bandi bantu ambakoze kigana nko ku radio canke atembeye nk'arabwa ati jano ngeze nakari kintu yafashije nabo kamenya barabivuga Kiza aramaze kubivuga kenshi Bado yaranabimbwiye live arambwiye ati brother James nabaye muri MIRIRE MAKERZ vyatumye ngira icubahiro abantu bumvise ko ndi iwawe baravuga bati ati bwa bundi ari hariya hanyuma abandi nabo ntibakunze kubivuga mugabo iyo bangira bavuze muri rusange baba bivuze kijanye n'icyuburyo sinaco mbere nari narashize imbere cyane kuko umuntu kugushimira aragushima cyane ntagushimire ariko nta muntu numwe arigera yibwiriza ngo je ngo ngire ngibi oya gusa nibisanzwe ariko gusa kugira ngira ibintu ko je ndi umuraperi kandi ndi n'umuntu akunda filozofi cyane nibibi kunyegeza ibintu yagize nta muntu numwe aragaruka avuga ati burya rero manager cyabonetse niki reka dukora iki wari wese ambwira ngo manager ngo nta kintu kiraboneka ngo nicaboneka ngo je ngo uzobona nje mugabo rero bikibagirana yuko ivyo bintu byose baba baronse burya wabibahaye nanje aragaruka kumvugisha kambwira ati wa mwana wawe namuhaye ibi nibi nkavuga ati none gashaje nje kumwishuza niya bibona tumuvyera kwiye ibi atubonye ko bidakwiye habura urwango muri kino gihe novuga uretse no muri kino gihe abantu baba manager canke ama company amanaging abaririmbyi dufatiye nka za Band Boys za Empire ndetse n'ahandi iyo umuririmbyi avuye mu iyo label hagiye agenda avuga amajambo menshi kandi menshi usanga adahesha agaciro management avuyemo PENIEL byamaze kumushikira amajambo je niyo ntakunda ni nayo mpamvu ubona nk'ubu honyene ni hamwe nyene kugira je vraiment sinkunda ngo ngaragare mu binyamakuru ndiko ndavuga ibintu natanze uhora n'ijambo ry'Imana iravuga icyo ukuboko kukujyo gukoze ukubamfu ni kukakimenye cyangwa ukubamfu gukoze ikintu kujyo ni kukakimenye kuko nk'aka kanya hari nk'umuntu ari za gukurikirana ino interview ace yumva ati none uwo muntu yiyemera ko yafashije abantu bose we wafisi ikiyirengeje kireka shagomba kubavumirako iryo jambo rero je ndajyanka cyane ari no mpamvu keshi je nkunda kuguma mpoze ibintu byose nkabireka ko umwanya n'umucamanza mwiza ibintu byose nkabireka nkabirabisha amaso kuko je nakuze mbona hari abaririmbyi bateye imbere cyane mugabo no munsi vyanse kubw'ivyo rero niyo mpamvu ngarutse ku kibazo warubagije uti abantu bace muri Empire canke muri Band Boy hari gihe agenda haba ingorane kuvuga amaze kuva muri label nta majambo rero muri MIRIRE MAKERZ haba kuko muri MIRIRE MAKERZ yego nivyo turashobora kudakora ivyo byari bikenewe gukorwa mugabo ugasanga turafisemo nk'ibice 70 mu byo twategezwa gukora mugabo ivyo twagusaba we umusani cyambere na mbere kudahemuka no kubaha ugasanga byose wabiciye inyuma biragoye rero ngaho kugira uje kuvuga amajambo kimwe mu byo maze kumenya iyo umuririmbyi ari muri management kanaka ari gihe mugaragaza mukamuduza mugashiramo uburyo bwinshi hageze ko namwe mu byaza umusaruro gashavuga ati ndavuyemo ndagiye namwe atacu muraronka kugira ngo mugaruze bwo buryo mwakoresha iwe mbega hambavu yico tumaze kumenya nizihe zini ngorane
navuga ko ziba muri management canke zishikira ama entreprise akora management y'abaririmbyi apariyo navuze. Ingorane zishika nizo novuga ko ari nkizo ingorane z'uburyo ziri mu ngorane zishika cyane mu management, kandi rimwe na rimwe nkunze kumva bavuga ati mu Burundi nta management ihari. Burya mu Burundi ego nta management ihari bivanye n'ababa bibonesha amaso, mugabo bivanye ucugenda urabe uti paybe y'umurundi nangahe, usanga umuntu abeshejweho ni dolari ubusa n'ibice nka 22 ku munsi. Kwacha wiyumvira rero aho hantu umuntu abeshejweho n'amafaranga 1000 canke amajana 7 ku munsi, cha wiyumvira umuntu rero ashobora gusohora mu kwezi amafaranga arenga umiliyoni awusohoreye umuntu, ucuvuga ko management atazihari ataco zikora. Kandi ugasanga uwo muntu nyene ivyo bintu byaramufashije, asigaye aronka nahagenda kugora concert akaronka 500,000 canke 1 million, akacaza kubwira ko ata management zihari. Ofete management zirahari mugani zo mu Burundi, kandi banarabe na mikoro ahari. So ikintu ahanini novuga na cyane kivuna cyane muri management ni ivyo bintu by'uburyo. Ko ndakubwiza ukuri bro, jewe nakije imodoka nk'ubu Imana ko yanahezagiye, nakije imodoka nk'ubu nkakubwira ati ngomba tugire media tour, cuharuri Bujumbura dufise amaradio angana gute, ni menshi cyane yose kuyashikako ntari tiro 20 na zingahe turanye imodoka ku munsi ko 60,000 canke 90,000 tumaze indwi yose turi muri media tour. Tufata 90,000 canke 70 tufate 60 ugwize n'imisi 10 basi ntituragira mu 600 n'igitoro iri tiro 30 maze kuguha amafaranga ngahe ngaho kwanza ubwa mbere. Ico ni kimwe. Jewe ndashobora gusaba ikiganiro uretse gusa ko ari abagenzi, mugabo benshi bakunze kuvyita igiturire, mugabo ntabwo sijese ndacita igiturire, kuko igiturire nk'ubu Jesse noshobora guhura nawe ngaha ndakubwira nibaguhifana cyangwa ngo nigiturire, harogere wo mwanya mba nta ufise nkavuga ati braza vraiment murakoze kuba mubandanya kudushigikira, uraza kunywa amazi. Ugasanga jewe nije ndiko ndavuga ntibana muraza kunywa amazi, ni nkuko nogura isashe y'amazi nkagenda ndayijenye nkavuga ati amazi ndaye basigiye ntabico sigiturire. Ivyo ugasanga ndabikora, canke ugasanga jewe brand yiwanje ntwaye nk'imyaka 5 kugira ndayubake abantu bampa icizere ku buryo nshobora kuvuga ati je ndabazaniye umuririmbyi, abantu bakavuga ati okay nakara tuzaniye umuririmbyi, wowe umuririmbyi waje ivyo bintu ntibiriko birakuvuna, nije babona ivyo bintu wowe wari kubirira amafaranga ngahe menshi. Hanyuma nkaca nako ngafata studio audio ahantu izimbutse bigeze ku 100,000 muri MIRIRE MAKERZ dukorera audio 150. Nkaca mfata nkaguha audio yo kubuntu, nkana kubwira nti tugende rero turabe ingene dukora video, ukarondera mu videographe. Hanyuma nkaca mvuga ati jewe umuntu azokugirira makeup n'ibiki na ya modoka yiwanje canke n'ama déplacement nzoshiramo, maze ko investisa amafaranga ngana gute urukura vyumva ni vyinshi. Hanyuma hakaca haza kakageso, igikorwa kirasohotse hakaca haza kakageso ngo mu Burundi ngo na management tugira. Sawa ntazo dufise, we wari iki rero ivyo byose abo bantu atari management batarabikora, wari nothing. Niyo cyo gituma mvuga nti ikintu kivuna cyane muri management no gukora ivyo byose, hanyuma umuntu akaca buri indero kubaha no kurokonesa ivyo mwakoze. Ko mu Burundi ufashe indirimbo y'umuririmbyi gatoyi induru nashaka umwana atera imbere, mugabo wewe nawe ibintu byakuvunye hari y'inkingi ufashe ntibazi kuyirekura aho yari nuko no kunavunika abataranabona n'ikintu na trace yiwe nimwe. No umwavuze abarinzi benshi mumaze gukora ndetse mumaze no kunafasha, ariko hari umurinzi nabo baramfashije ngira usanga nabo baramfashije birashoboka. Ariko hari umurinzi ntumvisemwo kandi ndutse kubona amakuru yiwe, umurinzi yitwa ELPRO, aho hasohotse novuga itangazo n'imyamkuru avuga yuko hari indirimbo yitwa Chupa na Tuzogumana yahagaritswe, kandi ikaba yahagaritswe yahagaritswe na YouTube ariko kubwa MIRIRE MAKERZ. Byagenze gute?
ELPRO ntitwovuga yuko ari umuririmbyi yafashijwe na MIRIRE MAKERZ ko ELPRO ari mu muji kuva kera atari bwigera nashika no muri MIRIRE MAKERZ ariko muri MIRIRE MAKERZ kumwe nakubwira nti Alvera kuza muri MIRIRE MAKERZ yazanywe na Cizo umuntu mbere kumukorera indirimbo ibikorwa vya Cizo biguma ari vyinshi hanyuma nawe aronka ingene aja mu muji ELPRO nawe niko yaje muri MIRIRE MAKERZ mugabo wewe yaje ari umuririmbyi avuga ati ibikorwa vy'iwanje ndabifise mugabo nkeneye dukore production hanyuma mwebwe j'ivy'iwanje nivyagenda mwashizemwo amasinyatire yanyu bizobafasha kandi twebwe turabikora cyane kuko ugiye kuraba indirimbo za Obelix ari indirimbo bitatabura hari indirimbo bita Kanoti hari indirimbo aherutse gusora bita ubu izo zose ni producer MIRIRE MAKERZ uzokumve na logo zirimwo nibiki n'umuhinyanyuzi yazikoze kandi mixage yizo zibiri ndakubwiye yagize Colida Magic hanyuma iyindi nayo mixage yagize Ivan Pro mugabo urumva respect bijya bintu kuko umuntu aje muri studio hama ukamubwira uti jewe rero ino studio yacu yarakoze indirimbo ya ELPRO ni honor n'agateka kandi n'umuhinyanyuzi bituma abantu bamwizera urumva ko umuhinyanyuzi yahevye amahera yahevye umwanya yagize urumva bisaba rero ko umuririmbyi nawe a respecta bijya bintu so ikintu rero cyari cabitumye nuko ivyo bintu bitabaye byo gushiramo izo signature hanyuma turarondera umuririmbyi tuganire before biboneka yuko menga ibiganiro ntibiriko biragenda neza tukizatereka tumanze dutore produit twebwe dufise uruhara muri zo hanyuma twugurure n'ibiyago niyaza tuzoganira bihere hama yaraje turaganira birahera burya sino haba mvuga ngo ELPRO ngari mu bantu ngo je nafashije ko ELPRO nta musi ya ELPRO nta musi umva ELPRO yari umupartner nta musi numwe je nigeze mvuga ngo ELPRO ngo ngomba ndagupangire mediatua ngo ndagusabira ibiganira hanaha nta musi ELPRO nigeze namubwira nti ngo tuje muri studio tu recording tugirene oya ELPRO twahuriye mwisi tukonye n'indirimbo ziwe zivuzwa nanje ndanazikunda ndanazifana nkumumenyesha makuru ntanga support ko bikenewe nta byubufasha no vuga ngo je nafashije ELPRO gusa byabaye ibintu nyene vy'akazi byo kuvuga ati ko twari twumvikanye ibi hama ntibikogwe reka dukore gi professionnel kugira ibintu bigende neza nta kindi turafise abaririmbyi bwa ko hazigiye hari ibintu vy'amatati bikaje no mu butungane bikagera kure mbega hagati ya mwigwe na ELPRO navyo kugira ngo bikemure jeje mu bisanzwe ibintu byo hari ibintu by'umuziki je ni ahantu nkunda cyane ni muri football nababwiye ko naripfuza kuba mu footballer muri football bafise sentare yabo umarubitro umukubitiye mu kibuga barafise amategeko hari ya sentare yabo iguhana hanyuma bahejeje ivy'iwabo niho babona kugusohora rero ukaja muri rya sentare y'abandi mwese muhuriramwe mwese so mu muziki nawe nyene harakwiye kubaho ico kintu none no musi jewe ELPRO atwaye indirimbo burya twogena mu mategeko y'iwacu ngaha mu Burundi hari ahantu twosanga bavuga ngo gutwaye indirimbo ngo bica bigendo baca baza guhindura bakacita ngo de bien ngo umuntu ngakwivye ngo de bien urumva mugabo ubuhiga buguma butera imbere muraheza platform adandarizako urazitura nawe ugatwara ya produit mugahuriza ko produit zisa hanyuma ukababwira uti bakabaza bati rero mwene produit ninde ukavuga ati je ni gwanje ino produit kubera mfise ibi nibi ukavyerekana hanyuma nawe niba bavuga ati ni gwanje akerekana hama bakavuga bati okay ko baba bafise n'ubu technology teye imbere bagize balance guke bagapima baramenya bati iki nico cyatanguye kuba imbere yiki uyu rero ari mu makosa baca babatunganiriza niyo mpamvu ibintu by'ubutungane je ntigeze ndabijamo cyane kandi hariho contrat verbal burya contrat verbal kuja mu butungane nuko kwanza ivyo biyago nyene biba vyamanje kwanka Dieu merci cyaragenze neza yaraje turicara bya biyago nyene byategezwa kuba hanyuma turabihuriza ko turaheza ibintu bigenda neza kandi nashimira na Landry promoter yanambwiye ko ari we bakorana muri kano kanya babandanye batera imbere nubwo ko ari ikintu kize mu mwarakoze nk'aba manager mwasha kujanga mukacumvikana mu buryo bwo gutaja mu nta muntu nofungisha kubera imiziki oya kiretse gusa technology bayikuyeho nandi kuza muri sentare ngo yanyivye umuziki ndabizi East Africa platform ya mbere dandaza ni YouTube duhurira hajya nyene hanyuma tugaheza nta bindi hama ugiye kunyitwarira mu butungane ndakubaza munijyari wambonye
muri ntuze yawe urumva nabonye email yawe okay iyi email yanje wayimenye gute PENIEL novuga ko ari intambwe idasanzwe mwaba mwarateye kwa musho kuganira n'abantu nibwo biraja kure ariko turafise abantu ba manager usanga barafashe imboga z'umuririmbyi bikaje no mu butungane bigashikana kure ariko mwe murashoboye kugira kubitorera umuti riwo muraja kure mbega ni nk'akaye kamusha guhanura abandi ba manager kuburyo bashaka kwemura ikintu mu mwanya muto umwe wese ni nkona ganda bivuga afise ingene yakira ibintu afise n'ingene atora umuti w'ibintu urabona ko nakubwiye kare mu ahantu henshi naciye burya muri ko twari dufise manager canke CEO Haruna ikora iciza Haruna iyo ugiye kumubwira ikintu kitagenda neza mu kukwishurira cyamanza gahindukiza akaca kubwira ati ubu rero wewe ni uri CEO jewe nanje ndahandi wewe ubona umuti wo buwahe urumva rero hari no mu manager nawe avuga ati ikibanza ujya yishiramwo sico je nishiramwo mu bisanzwe gusa ikintu no hanura aba manager bamwe oyavuga gufata produit z'umuririmbyi birumvikana n'ibintu bitahuritse cyane kuko gufata produit z'umuririmbyi ni mu gihe ubona ko uwo muririmbyi nuba nk'akarorero jewe nukuri kw'Imana je nta muririmbyi noja kwitwarira muri sentare produit ziwe namaze kuzifata ndamwitwarira gute produit ziwe nigenda zifise mfise nk'ama platform ho nibindi ko aguma yinjiza zayitunzi nibiki je ndarekuriwe kurotira ayo mafaranga nta kindi wenyere yumva kababajwe nuko mfise produit ziwe yoja kwitwara hanyuma maze kwitwara je nkaza nkavuga ntoke we witwaye nagutwaye ibi nibe zana ya contract turabikivu hanyuma basanze ari je ndi mu makosa sawa basanze ari wari mu makosa twabutungane twashaka bugakora bikagira ikintu rero kihari kimwe kubera abantu bazwi bamwe baca baja kwidogera ku binyamakuru kugira abantu babonera impuhwe babagirira ikigongwe bagire baboneka ari beza bagize kubera baba bazi turafise imitima y'abantu twamaze kwigarurira ngabo jewe mu manager afata ibikorwa by'umuririmbyi mu gihe yaciye inyuma ya contrat sindi kure nawe iyo rero ari ibintu uwo muririmbyi we nyene yiyumvira abona ati ibintu bibaba bigera kure kiyago je nibaze ko atamuntu numwe yimana ikiyago iyo mu manager nawe yimanye ico kiyago nawe uri umuririmbyi ugomba ko bicika kare nawe ni witware hanyuma witwaye babatunganiriza kuko nta muntu yansi kiyago yansi abashinga ntahe ashobora kukunanira sentare nawe nuko niko bimeze ni nayo mpamvu rero je mpamagarira abaririmbyi muri 2024 gukora ibintu byose byanditse kugira ngo zino manza zigabanuke umuziki kumbura ushobora kuba utanguye gutera imbere kubera hatanguye kubamwo utuntu nk'utu ariko mugabo ndahanura yuko abantu bukora bifatishije icanditse nimba babona ibiyago bizohava bitagenda neza manager wa MIRIRE MAKERZ imbere ko dusoza hano nashaka kubaza gatoyi hari abantu bagenda bidoga yuko umuziki w'u Burundi udatera imbere kubera ko abawurimwo benshi batize amashuri menshi nk'abakurikirana umuziki hafi mubona ivyo abantu babona byo bari byo canke ko barwishikuza amashuri menshi nangahe turavuga ufise imanite canke nka kaminuza biravuga ko mu Burundi abari imvyo usanga atana imanite bafise bikaca bituma ivyo bakora batabikora giprofessionnel kugira ngo umuziki ushobore kugera ku yindi ntambwe ndavuga nka usanga batashobora gukora ibiganiro nko mu Kiswahili canke mu Congo canke mu Gifaransa bigatuma aronka promo ngufi byo hari cyo mu muziki ubona ko nk'abantu mazigiye kirekire tout simplement je kintu novuga umuziki wacu reka gutera imbere kubera dufise ubukene kubera dukenya ivyo bintu byose uri kuravuga wewe uri kuravuga iyo Messi ntavyo afise amashuri Messi afise Cristiano Ronaldo nta mashuri afise hari n'abandi baririmbye amashuri batayafise mugabo afise iyo talent ariko kubera ivyo bakora byinjiza bizana amafaranga bafise team ijejwe ivyo bintu usanga afise umu manager ujejwe communication ugizene wewe aho hantu bari bakeneye ko umuririmbyi aza kuvuga team yonyene canke management irashobora gukuvura ikavuga ati umuririmbyi wacu swataragwaye twabarungikiye umu communicateur ivyo ntibashobora iyo ni technique biri ndani muri mezo ico rero sico gitumye twebwe tudatera imbere kuko nta n'umuririmbyi agenda kunegosia contrat naho yo bari contrat ugomba kure mu Bwongereza umuririmbyi kujya kunegosia contrat wenyene namakosa kuko bamaze kukubona baragusuzugura mugabo urungitse ugenda afise ingabo ziwanje nizize
gusa rero ucuza kuraba none gashaho uno muntu ntiyagira umu videographe akongera akagira umu photographe akagira umu graphic designer akagira umu manager akagira umuntu ajejwe communication akagira biro ya mafaranga yinjiza ibi bintu byose araza kubikura ikintu rero gitumye tudatera imbere ntibakironderere mu kwiga canke kutiga aha turafise abagwiza tunga benshi bakoresha abantu bize batize kubera barafise ibyo binjiza kandi baranafise n'ibyo baza kubahemba ikintu rero kiza gutuma ivyo bintu bidatera imbere nuko umuririmbyi cyo usanga yikoranirije ko ivyo bintu byose ukaje usanga ya nivo yiwe ari ntoyi hama bikaca biyanga akaje ngo nukubera atize mugabo iyo akaba yinjiza amafaranga akwiye iyi timu yose yoyigira akayipanga ku murongo hanyuma akavuga ati naka ayiwe umushahara wiwe winji umushahara wiwe for example Diamond afise amashuri angahe Harmonize afise amashuri angahe Mario afise angahe hano ko nakubwira abaririmbyi nga muri East Africa ayo mashuri sinzi ndabaza ngaho hakujya mu Rwanda sinibaza ko aba Bruce Melody bafise none ko ari umuntu muhitimeka gute yamaza itazi ni gute akora bona shagi gute afise management ipanze neza kugira ngo twebwe ikintu gitumye ngaha mu Burundi wacu tudatera imbere tunakirengagiza kandi ibi bintu by'imyidagaduro twe twama tubivuga cyane no muri EACLIVESHOW iyi ni besoin secondaire ntabwo ari besoin primaire igihugu ntikizoshora miliyoni amajana 5 canke miliyaridi 50 igitoro cabuze umuntu ntazoza muri concert bisiri wa 10000 ngacaza muri concert ya 20000 ahembwa ibihumbi 40 ibihumbi 40 akorera ukwezi kose aca bijya umunsi umwe umuntu kubera umuziki ivyo bintu ntibizokunda hariyo rero ibintu byinshi bikenewe kunagurwa nkuko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yamabivuga bikenewe kunagurwa uburimyi ubworozi umwene igihugu kamanza akajya gahaga hama kumviriza umuziki neza akawumva hama kumva ati ndakwiye kuja kuryoherwa ntambe ivyo nizo bintu dukwiye kunagura cyane umuririmbyi ntakwiye kwidoga ngo umuziki wacu nutera imbere wotera imbere gute kandi twebwe ngahi wacu nyene hariyo amasektere menshi ataratera imbere nuko je niko ndabibona kuko je nk'akarorero iyo ntaronse amamega siniconnect none nshanza kuvuga ngo umuziki utera imbere gute ntaronka iyo nkura n'amamega nuko abantu benshi ngaha mu Burundi turacakorera ibihumbi 30 ku kwezi iminsi 30 ni uri igihumbi honyene ubu yamaze icyo gihumbi woco biracakunda kugifungura ikonsere y'umusani nzoza kuyirika abo kugira nje ku ma platform y'umusani nzogira smartphone telefone imeze neza ijamwo iTunes njamwo kuri Spotify ugirana nkaraba iyo konte ndayifise muri banke bazo kuri Spotify kwezi kuzohera ni abonesheje baza barakata ivyo nivyo bintu bituma umuziki ugirane uzotera imbere no kuvuga ko kugeza muri kano kanya tubyakira kunyene tubivemo uko nyene tugesero naho twebwe nyene tugeza nivo iwacu igarukiye kuko iyi secteur iwacu ni secteur za gutera imbere izindi secteur zaramaze kugenda tubashimire cyane manager wa MIRIRE MAKERZ PENIEL ndetse abantu benshi bazi muri EACLIVESHOW mbega mu gusozera n'uwe butumwa mushobora guhereza abaririmbyi na cyane cyane abaririmbyi bacaruka mu muziki wacu abo butumwa no abaririmbyi kuvuga bariko barakora mu kino gihe kubera ko dufise abakiza benshi abakuze bo novuga ko baramaze kubona byinshi ariko abakiza mu muziki ko ari bo benshi nk'utumwa mushobora kubahereza muri rusange shano novuga gute sinumva ico nababwira kuko ndababwiye ku rubone no banda byose nkuko umenga ndabavumye ndavuga muravye uko mubona umuziki mubona bo bigendamo gute kugira ngo iri terambere dukeneye dushobore kurishikira iri terambere dukeneye dushobore kurishikira ari ibintu bashobora gukora generation 2000 kugeza 2005 barafise ibyo bakoze 2005 kugeza 2010 barafise ibyo bakoze mu muziki 2015 barafise ibyo bakoze mu muziki 2015 kugeza 2020 barafise ibyo bakoze ubu turindiriye rero generation ya 2020 kugeza muri 2025 nabo bagira ibyo bakoze rero nka generation iri kiraza mwizi 2024 kuduga bakwiye kuraba n'igiki bakwiye gukora twiyo rero no baha harageze yuko abantu bo mu nzego urugwaruka rushasha ruriko ruraza
kwitaho cyane abantu bo mu nzego kugira tuno duke tuboneka nibapanga budget y'igihugu basi utwo duke nariko tuzohume dusesekeramwo dufume tubona na festival nationale bavuga ati umuririmbyi yaje twamuhenze basi ni miliyoni 20 nkamuvuga ati je ndiko ndakora uno mwaka nina bainvite muri ja festival bakavuga ati nominated nakana runo rutonde 20 millions zizoba zinji ufumbufumu tuja kugura inkwavu hari yitwa inkwavu ugure nini ahantu buzororera utere n'ubwatsi n'ugirene hama wamutahe uburonke za nkwavu zibandanye zibaho ni wasubira yibugira kabiri uzoburonse ibintu bigize ne kugira nyene babe hafi ya leta n'ubutegetsi kugira ngo ibintu bifatane burya iyo ntibazokumva muri kumwe ntibazokumva muguma mwidoga mutubwire ibintu byapfuye base naho muzoba muri kumwe mwicaranye ngaha bazotabavuga ati raba dupfume tumanyura yego nivyo secteur zose haracari utuntu tubuze mugabo bavuga ati nabo reka bapfume bavuga ati hari utuntu tubuze basi mugabo baduhaye nico kintu no bahanura kuko nko muri East Africa je ngiye kuraba mbona umenga abaririmbyi bose mu bihugu barimo hari ukuntu begeranye cyane n'ubutegetsi waba umugambo uri ku butegetsi canke abategetsi bo nyene ubwabo ugasanga nko muri anniversaire y'umukuru w'igihugu canke y'umushikiranganje hari umuririmbyi ategwa iteka ryo kuja kuririmbayo canke y'umwana wiwe kandi ugasanga aravanyeyo nk'imiliyoni 5-10 tuziramufasha acagenda kugura inkoko akagura udukwavu akaca yorora ibintu bikagenda fresh nivyo no bahanura turashimire cyane reka ndabashimire nshimire cyane Bishop TV nshimire n'abayikurikirana bose bagire subscribe and then amahoro y'Imana abane nabo dushimire PENIEL dushimire abako badukukena kuri Bishop TV mwumvise byinshi bitandukanye cyane cyane ku byabaye kuri ELPRO mwumvise zimwe ngwane zishikira aba manager ndetse n'impanuro ahereza ugwaruka kugira ngo tube guteza imbere igisata cyacu cy'umuziki ndabashimire mwe kumwe nacu tibutsa ko umwari kumwe nanje Shashi Romantique tibutsa kandi yuko muri Bishop TV dufise n'ikindi gisata ca Bishop Studio aho tubafasha mu kubaha amafoto ndetse n'amavideo asa neza mu manza nyinshi zitandukanye tibutsa kandi ko tubafasha no kumenyekanisha ibyo muri ko murakora na cyane mu kubasanga aho mukorera mugire aho mwubahwe mugire gutera imbere byo muko murakora maze ibyo dukora biduteza imbere je ntera imbere wowe utera imbere duteze imbere imiryango yacu mbese duseze n'imbere igihugu cyacu murakoze cyane